uravye ingene mwatuganije ijambo mu mpaye batiye muri amajambo y'igifaransa wivuze gutyo jewe sidi techniquement nta bushobozi mfise kugira ngo mvuge ico kibazo cyane cyane ivuze ko entrepreneuria mugabo harashobora gufasha ukubabwira ibyangombwa nkenerwa kugira ngo iryo hangiro mufise mushobore kuzorishikako abantu bumvise ko hari abizobereyemo bashobora rero kubabwira ibiraba ubuhinga. Mwebwe rero ndabona muracari bato, bambwiye yuko batumiye abafise hagati y'imyaka 18 na 35. Ejo aho twari turi batubwiye yuko mu gihugu c'Uburundi ubu abafise imyaka iri munsi ya 18 iri munsi bashika 50% canke bashobora kuba hari kamere buriya. Mugabo kandi ugiye muri abo bandi bafise imyaka iva ku 18 igashika kuyirenga, naho nyene usanga iki gice ca mwebwe batumiye 18 gushika kuri 35 ari mwe muri benshi. Muri kino gihugu c'Uburundi abantu turenza imyaka 60 sinzi ko dushika ibice 5 kw'ijana. Kugira ngo murashobora kugenda mukaraba ivyavuye bitoza muri rosansema iheruka ushobora kuvyerekana. Nukuvuga rero yuko mwebwe muri ngaha muri abafite imyaka 15, 18, 35 burya vyinshi igihugu kigenderako gikora nimusanga muhamagara kuri ubu k'abakozi haba mu nzego za leta haba mu mashirahamwe, ariko kandi ugasanga hejuru yanyu abatwara bari mu myaka ya 40, 50. Murazi yuko mu Burundi ushikanye imyaka 60 uyu munsi uca ugenda muco twise akaruhuko ka bukuru. Buriya rero ishingiro umushinge w'Uburundi ni mwebwe. None mwobiba gute? Abazima ndabona ya minota zimara kwisigaye ubwo kenshi ndakoza kwirekura basaba ku mwanya wagiye igihambaye batarakivuga. Ejo turiko tubaruka arabwiye ndi kugira ngo hagire ico mushikako mwebwe kubaruka. Hari ikintu ca mbere cankenerwa gikomeye cane. Mwebwe kubaruka mutegerezwa gukingirwa, mutegerezwa kubikingira uravye ingaruka mbi kahise kabi ku Burundi kagiye kabagirako. Ivyo twebwe twabonye bikazingamika abatari bake muri twebwe, mwebwe mubirinde kandi muvyirinde. Mutangurira ku myaka 18. Jewe nari mfite 18 nashika 18 mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 974. Ndayishikana maze guheza igice ca mbere c'amashure yisumbuye mw'iseminari ntoyi y'Imugera. Mugabo kandi ndayishikana
narimutse mvuye mu seminari ngiye muri collège Notre Dame de Gitega mu yitwa lycée Notre Dame de Gitega. Narishikanye iyo 18 Uburundi bumaze imyaka buca mu bihe buca mu bigeragezo bitoroshe byaranzwe mbere n'ubwicanyi burengeye ubwenge. Mwebwe iyo babwiye ibya 35, ibya 39, ibya 71, ibya 72 muvyumva ko mugani jewe narabibonye. Hari ibintu severe ibaze ibisi za kurondera nkagira ndi iza kurondera ivyo nawo nagira ndababwire yuko imyaka 16 hajya kurubu mu ngo havugwa jewe naragiye kwara umuntu w'umuadolescent agenda kubega n'ibiki ntabitegera. Ubwo turi mu seminari twumva abantu bariko baricwa aho bitwomye ko bariko baricwa twumva ngo hanyuma abazarimu barapadiri uri akwandika n'abapasitori bafise uburyo buvuga ibintu tuti n'ibiki bakatubwira bati n'abasirikare bariko baragira entraînement mugabo bariko bica abantu bakayica atakindi nyamukuru bashingiye ko atari uko Imana yabaremye, uko Imana yabaremye. Niho kugira ngo ngaha kugaruka ako kahise kabi kandi n'ubu kagera gukurikirana umutegeko kikingira mwebwe nimuzoshobora kukikingira kugira ngo ushobore kukikingira ni ukumenya ukuri kuri iyo kahise. Hano twabonye ko twese sinuvuga benshi twese twemeye Imana. Musomye mu Bibiliya sinobwira ko bese ni mugabo ahantu handitse mu Gifaransa que c'est la vérité qui nous rendra libre. Uko kuri rero turondera kuri kahise niho kuzotuma dukira mugabo tuzi ingene tumukoresha. Hari ibiriko birakorwa na komisiyo verite et conciliation, hari ikibazo kuvuga, hari n'ibindi murindiriye na cyane cyane kubyakurikiye umwaka w'ibiri babwiye jewe ndiboneye. Ariko niba ari za kabiri hari ibyo niboneye nararavye abantu bariko baravuga kuri televiziyo nabira kuri YouTube. Ubu televiziyo nabigira abanyundi bakubwira byose ufate mu mwanya wose bariko baravuga ntega amarangara arayibonye ariyibuse arifise amabanga mbere akomeye mu mugambi w'igihugu cyo gihe nabo bita secrétaire national chargé de l'information et de la mobilisation. Ayo inyuma y'ikishana na gatatu harimo kuko bari baharanira iby'abatora bya demokarasi ntarimo aharona cyane abantu mu Rwanda kenshi urasanga ako kabi na kabi bitwe dukuze twakiyemo bamwe mu miryango mubamo
bamwe mushobora kuba muri migambwe murimo, bamwe ahandi muhurira, umwe wese ashaka kukavuga ukwiyumvira, ugasanga ashaka gufata icyo yumvira we ukuri ku bandi. Aha rero dukuhagabira mu kumva ukuri. Ndazi muri gisagara ca Bujumbura abavyeyi mu makartie amwe bakunda kutumvikana n'abana babo iyo bariko baravuga ibibazo. Umwana yumvise biriko uko ubiseze twabivuga, akagenda akaza umuvyeyi wiwe, be papa be mama nayo ivyo bavuga arabigiyemo. Abavyeyi bakagira ubwoba, bagasuba, bagatinya. Abana bakibaza bati ndi kuki, bagatinya kubera uruhara bashobora kuba bari. Mudufashe rero mwebwe impanuro yanyu ndabahaye, mwebwe bwaruka bw'imyaka 18 gushika 35 40, mudufashe twe dukuze. Ingingo zifatwa kugira ngo duhangane n'uko kuri ziba ingingo koko ziza zinywanisha Abarundi. Aha rero biragoye nabo nyene, kuko kenshi urashobora kubona ukumva ugira ngo yarakwiciye, ukagira uti ese Imana yomanaje ngaronka uburyo amwihora. Niba igenda mu nzira yo kwihora, uzaba wibagiye wa mugani w'ikirundi yuko ukwihora atabije kuzana. Wihora uwawe, kuko twese wewe uwanje uwawe, twese turi wanaka turavuka turabarundi ndakigaruka. Wihora uwawe ukinovora itundi ijuru mu kirere. Ndazi kubisoma mu biraba kuri internet. Jewe 93 mu bantu bari bateguwe kwicwa, jambo nari n'abana wa perezida wa gatatu haje kuri ubere wa kabiri nyuma ya perezida Ndadaye. Baje muhira kundondera, basanga nacomye bahinga babanje. Mugabo inyuma bagize bati kugira nawe yacomye tumubabaze, barishe umupfasoni wanje wa mbere k'umusuhu. Jenda maze imyaka mvuga ndi Imana kandi mufashe kuyisenga bizoshoboka, yongere ikashira imbere yanjye umunsi umwe umuntu yishe umupfasoni wanje, kandi ntiwebwe ku mutima nitwobura ngo namutuke, twobura ngo ndamukize kuko ategerezwa kuba aremerewe. None kwagira baranyishe yishe umutegetsi wanje, ubu nkaba nkiriho, none bakamundumira mwebwe nyene ngoze kubahanura, ngoze kubabwira icyo bongerako, wumva uwatabaha yuko ya objective yabo batayishizeko. Mugabo soza mubwira ngo wawa oya, mubwira ndi aha baraguhenze canke warihenze, jewe kubwanje narakubwiye imbabazi. Babwiye yuko twenda murondera kandi umenye muzomutora. Rero ubu nari mu Bubiligi, hari umuntu yampaye piste, kandi umuntu yaracaye, kandi ndazi yuko mukoresheje buno buryo mugenda murakoresha ibintu bazovyumva.
mwaka nagiye abantu ari nkamurondera aje kubwira abyemeye ndabimubwiye amasomo yanjye. Rero wamenye ukuri ukoresha muze kuyibora, umenye ukuri kugira ngo ukize, kugira ngo wongere ukingire. Uko gukingira rero utakuzana n'ibintu twita ibya guverinance. Kubera iki? Aha muri abo tudabatutsi njyana abatwa barimo hari no mwize gusoma igihe kimwe ibyo umuntu nyamesha bakuru yandika njyana abahutsi canke abatsiru barimo. Nagenda mbere ikintu kimwe, uzokwihenda ngo ubwoko uramuha agaciro, ubwoko uramuha agaciro azoreka arihenda. Nta gaciro na gatonya, nta na gatonya. Ubikoresha ahubwo birakonona, bikongera bikonona n'umuryango wawe, bikonona na konote urimo, bikonona n'igihugu. Nicyo gituma ubona abantu tuba ibyabaye muri kahise, iyo ugibuka ariko bakuru ibintu byabaye hariho abantu babyo babazi ukamengo kubarengera akarimbi karababwiye agakuru gatoya mu 90 ngira ngo n'umunani je twarahuye ikiganiro ngiriki kose tugiye gusenga mbere n'umuntu yitwa Sibadani Artemo. Turahura twicara mu turena aramubwira nti Sibadani Artemo ni Yesu Kristo kweli arakomeye kubona twicaranye na wewe kandi nzijewe damate muvyo nize muvyo narondeye kuri ideologue di genocide y'abahutu bo muri 1972. Hanyuma nawe atamye bonande dene na wese bisarakomeye koko ukunda ndiko ntibantunganya muri ideologue ko di genocide y'abatutsi yo muri 90 niko yavuze. Urumva Rodeni kweli n'ideni. Ejo bundi nasomye igitabo ciwe urazi gusoma zose ngiye kuneje gusoma igitabo kiwe un génocide occulté, le génocide du Burundi. Ariko rero mwe mukiri bato muriko musoma muriko mugira ibintu by'ivyo mumenye ko atabahutu atabatutsi ubwabo bigeze baja hamwe ngo bitunganye ngo bajye ngo tugiye kwica abana. Haba mu myaka 35 haba ya 1991 ntabwo hajya ku bitumbi wacu mu makaje muzorabe bigeze baja hamwe bagire ngo twitunganye. Nta bitangura mu ngwano z'abariko baranze ubutegetsi z'abariko bavana ubutegetsi, hanyuma kubera kuko bafise faiblesse yukurondera ideologie nziza ikiza igihugu ugasanga bakiyaja kurondera uko baja gutandukanya abantu. Rero jewe ubuzima bwanje narabanye nkunda abana n'abantu bwoko bwose kandi ni gake turi mu bwoko turabibine kuko rero birabwira ati umuhutu sibarere umutu sibarere n'ababazi. Rero uko dufite igitoro aho dufite igitoro umengacira bate bagomba aho zogerageze kuri station abantu bari kuri ibitoro byose bigini cyane gatoya byose gatonyi ugere gukoresha mu gitoro kirongo mbira ushobora kwegera mu gitoro mumbwire niba ukiri muto ukidayotewe ukeneye kuba kamstera canke iyi uzogenda mu kabari canke ukora amasuru yawe ukubera iki ko bazoguha ivyo oya sibarere ndagatonya
bazokubwira bati kora mu mufuko, bati kiye naya, bati fanta naya, bati kora shaka brochette naya, utayafise duronka. Mugabo ikibi rero ikunda gushika nuko iyo utayafise kandi no ngaha mu menyu bwatumwa twakoresha uyafise rero ngafise ubundi bindi ariko yirwanira arashobora kuza akavuga ati ubi mwene wacu umututsi mwene wacu umututsi mwene wacu ndaguha agacupa umugabo ashaka gukoresha muri ya nzira mbi we mutwe wiwe yiyumvira. Aho rero uhagarika guverinance rero ni ejo bundi abajene hamwe barabaje bati none zogenda gute nimurondere kure ni n'abandi bantunganye hazaganga batijabo nkavuga ukubona cyo ndavuga suko umuhutu reka rero umuhutu sinige ari batubi wacu bijya muto inyabiraba ibizagishoro sinige babaziki mali néant zero nuko nizi kaza kutwara n'abantu ejo nabyo abanyeshuri twari turi mu kugene kera twajya complexe wazubora tubwenge bazubwenge uko bizi ntazubwenge uko abazungu bazubwenge uko bizi duharira nabo n'ibiti bikuma mugaharira ndaza abarundi twikagira kuri kaminuza minota ego wakoze yambere ndaza abarundi twikagira kuri kaminuza bagiye mu bintu bikomeye cyane ku isi ibi bya recherche spatiale nabo usanga bishoboye ntibishoboye gukora abarundi ntibishoboye gukora abahutu ntibishoboye gukora abatutsi babishoboye ko bize agakiza ka kino gihugu rero ni ingero zotunganya ivyerekeye inyigisho hari mu gihugu cyacu. Ubwa mbere umwana wese muri kino gihugu agashobora kwiga. Icya kabiri akiga mu buryo bwiza. Naje muri primaire babona aho yicara ugasanga yicaye natwebwe aho twiga kera ndashobora kwitegerera. Icyo kirakomeye. Hanyuma ubutegetsi bugatunganywa ku buryo abantu bagenda batorerwa ivyiyumviro vyabo bikiza igihugu biraba igihugu atari ivyiyumviro biraba mu bwoko bucange kandi bizorabe. Umugambwe wa nyuma muri kino gihugu wubahutse ukavuza ubwoko wari Paripehutu, Parti pour la libération du peuple Hutu. Aremeye urayivugira hejuru. Hari n'abandi kuri ubu bavugira abatutsi baragira kugira abatutsi cyo kugira abahutu bayivugira mu n'amataba. Ariko muzorara hari umuntu ubu agenda muri amaradiyo muri amateleviziyo ngo yibakirwa kugiye mu mwanya pour la libération du peuple Hutu du peuple Tutsi. Ntabwo ukibishobora n'uwo bishobora yotukwa n'uwaza kwimba yotukwa hamwe yomuyaje. None kaje nabona intwaro nyinshi muri kino gihugu, nkabona umwami, nkabona repubulika ya mbere yabishe Bicombero, nkabona repubulika ya kabiri ya Bagaza, n'iya gatatu ya Buyoya narizi. Ubu se twakwatandukana ku byo bakoze bashoboye kandi yabishoboye kubera ubwoko babishoboye kubera gushaka. Nuko rero muri ibi rero byo gutera imbere bya Andre Betania ico cyo kwikura mu mutwe cyo kurindira igihugu mu mitwe y'abantu n'abarundi ku byerekeye by'ubwo twakiyemo tutabayeho nimugire bayo ba entrepreneur yanyu bakunda ndakunda nabwiye umunsi umwe perezida Bagaza tuguye niwe perezida Bagaza warubatse ibintu byinshi mu Burundi kandi no mu Burundi bw'indera ni mugabo hari utashatse guhangana naco cari ikibazo c'ubumwe bw'abarundi cyo kunywana kw'abarundi
sinzi twagitinya nibaza bita ushaka kuzotumenya twagitinya kandi uzobizo iyo initiative mwagize muzobarondere bakigura 30 euro simenshi babisome hanyuma mbere nabisoma muzobabare duhariye kuvyo tuganire kuvyo bazabasoma mugabo mumenye yuko nitutarengana neza iki kibazo c'ukumenya ukuri no kumwanisha abarundi ibi vya entrepreneuria bitugora ndabona abantu baraho mudafera wabyuti barakomeye mu myaka iheze mugabo bari bakomeye kubera imigenderanire navyo n'intwaro ziriho ntibari bakomeye kubera ko aba specialiste muri entrepreneuria yari imigenderanire n'intwaro ubu harabaza abashakira nk'iyiwanje bagenda baza kurondera ikibanza muri bisi adafite na moto y'umudeplase ariko kera yagira ati ntigihangane nawe ubwo ibihanga binomuzi icyo kibazo cyatari uti ejo uzosanga abaye nawe nicyo rero n'ahandi ugenda ashira cyane bose akanya nkaka urwaruka rugira mukanya turaganira na mukombozi ko niwe yandikiye andumye kandi arasoma abantu atavuga kumbwira ati mbere ibyo byanje bitatu kwigana by'abahutu by'abatutsi byatumye yazamubwira nti ahubwo naho narinde ejo ngende murabona ababwiye nabo barabitubajije ivyo bintu byavuye nabwiye nti byari ifata kibanza kugira ya mitwe yacu abantu bateruye n'uburozi kuva ku ntwaro za cami guca cane cane ku ntwaro y'abakoroni bwa burozi bubanze buhere n'ayahandi irikagabwe gushira mu buryo none uwo kubwira ngo tubwire neza icerekana ko naka ari mu buto canke ubututsi wogikura ko tuvuga ururimi rumwe ko tubyara rimwe ko dutegura ubugeni ico kimwe twagira tubatanga impano umwe wese utangira utanga amafaranga ugiye gukwa ko dupfuye duhabwa cyo kimwe ko imigani ari imwe atavuga kugira ngo abatutsi ngo baruto ko aho tuba haba hano i Bujumbura haba mu gihugu hagati tuba ku bitumba n'amakartier ubundi abarundi vyo gutegera yuko turi ubwoko bumwe ugiye kora bya etimu turi ubwoko bumwe hama tumenye yuko rero iterambere bizoshoboka icyo tucumba bizoshoboka twiyumvira amabwirizwa amategeko dushiraho araba umuntu kuco amaze nayo kuco yitira ngo ndi ushaka kwita muri umuhutu cyangwa umututsi ntuze kubibaza abantu ngaha uragenda kwa Imana ko nibizi uyibaza uti mbere amazi atageze gute mugo bizo kubwira uko bitera imbere ugenda wice kuri umuhutu mwenda bica abatutsi Imana tubikubwira bizo kubwira kuri umututsi ugenda bica abahutu ntakizo kubwira cyane ugenda barenganyika kuko Imana ikubwira iti nimukundane nk'uko nanje ndabakunze iyo perezida ukundana rero mugende murambye mushyira mu ngiro aho umuntu ahejeje aho muri hose mushyira mu ngiro no gukundana rero muvyerekeye ugutunganya igihugu uramuga rero nabyo yuko umuntu aje yirekura ndabifurije ko mugiye kuba byiza muganire neza hanyuma haboneke generation ikize kandi ikize Uburundi mwiyo objectif ikize kandi ikize Uburundi ufatiye ko kahise kandi twe twaciyemo bamwe mbere muri twe bareba bafite imyaka irenga 50, 60, 70 je mwaka tugira 70 bafite uruhara kuri ubu muvyo bakoze ntituritinye hanyuma turi yuko ukuri uzodukiza twese turi hamwe murakoze.